Ego Yesu nashimwe. Ego mutwagije neza karisho abantu benshi baribaza ivyo arivyo, ariko uyu munsi turonse umwanya mwiza wo kugira ngo dusobanure karisho icarico. Karisho ni ico twokwita inivo irya mubona ipima umwubatsi ariko arubaka agashira ahantu hagoramye canke hapinze, hanyuma rero irya nivo ikerekana ati ahantu ntihameze neza. Nico kintu citwa karisho. Mu Gifaransa naco nivo murabizi yuko ari nivo ariyo abafundi bakoresha. Rero mu mpemu naho, mu buryo bw'impemu ni impemu yera. Karisho ni impemu yera. Karisho ni impemu yera. Ariko rero tukisuza ijambo ry'Imana ico rivuga kuri karisho, tubisanga biri muri Amose 7 ku murongo w'indwi, aho yamubwiye iti ibi nivyo nkuheretse. Ubona iki ga Amose? Amose ubona iki? Aravuga ati mbonye karisho. Ati rero iyi karisho ubonye niyo nzopimisha ihanga ryanje ry'Abisirayeli. Nta kintu kizosubira kubagora no kugorana ngo kiza cishije, ariko karisho nizobatondeka. Iri jambo n'iyerekwa rya Mose yabonye mpemu yera agereranywa na karisho, kuko mpemu yera ashobora kubonesha amaso ngo uvuge ngo nguyu ngawuriya, ariko Imana yamuhaye ikimenyetso ca karisho ariyo nivo. Ati rero mpemu yera ameze nk'inivo, mpemu yera ameze nka karisho. Twababwiye ko karisho ari nivo. Rero Imana yagombye kwereka mu bifatika, mu biboneka n'amaso, ko mpemu yera ari wabona ibintu byose uko bitezwa kugenda. Iyo dusomye ijambo ry'Imana riri hariya muri Samweli wa mbere 15 kuri 14, riratubwira ingene Sawuli yashoboye kuziguriza akanyegeza, murazi ko Imana yamubwiye yuko aja guherengeteza ibintu biri Meleki byose n'Ameleki, ariko yarishije abihisha Samweli arabinyegeza. Hanyuma rero karisho y'Imana ariwo mpemu yera abishurira Samweli, aramubwira ati Sawuli, ivyo wakoze ni biki? Ko numva urwamo rw'inka, ko numva urwamo rw'intama. Ati niki wagize kandi Imana yagutumye yuko uherengeteza? Murumva rero karisho ni kwerekwa. Karisho ni ibintu bibiri, ni ukwerekwa no gusiguza. Ibi bintu gusiguza n'ukwerekwa nico mpemu w'Imana akora. Ibintu bibiri, gusiguza ivyagoranye, ivyo utazi, n'ukwerekwa ivyo umuntu yakoze canke yagereyemo, vyiza canke bibi. Nico karisho rero bisobanuye, ni mpemu yera. Twisunze rero iri jambo rya Samweli 15 kuri 14, yavuye amubaza ivyo wakoze ni biki, kuko wabigenjeje gutya. Ariko ugomba gusoma neza ngo ubone neza karisho ni iki, genda uvyisomere muri Amose 7 ku murongo w'indwi. Urabona yuko Imana yavuze ngo ndaguhaye karisho, ariko ni mpemu yera, ngo uwo ni wazorongora abantu banje b'Abisirayeli. Iyo tutagira gusiguza, nitugire kwerekwa, tuje duhura n'ivyago. Twisunze rero kwerekwa ni mpemu w'Imana vyerekana. Turabibona hariya muri Samweli wa mbere 3 kuri 7. Ngo kandi muri iyo minsi ngo hari ijambo ry'Imana ryari rigoye kuboneka, hari inzara y'ijambo ry'Imana. Ariko habaho gusiguza bica muri Samweli, abantu bakaja gusiguza kwa Samweli. Ibi bagoye kugira ngo baroranirwe, kugira ngo bigende neza. Karisho rero turayisanga no ku Samweli yarayifise.
kandi turabisanga no muri Samweli kuko yarashishikara kwereka abantu bitagera neza aciye mwiyerekwa rya karisha ryomwe muyera hajya Samweli 7 ku murongo wa 17 irabivuga ngo maze amajambo yose nuko kwerekwa kwa Samweli bituma abantu bahinduka hariya mu ngoma rimwe ingoma ya mbere ikigabane cy'ibiri ku murongo wa 15 urabisoma ukwerekwa icyo karisho isobanuye n'ukwerekwa ingene yeretswe ingene yabonye muri Yesaya 22 ku murongo wa 5 iratwereka ukwerekwa icarico ni mpemu yera bene twisunze gusiguza navyo nyene bizanwa na mpemu yera ari mu karisho umuntu mu buzima ategezwa kuronka kumenya ibimugoye atagiye kwa pfumu ariko agiye gusubaza mpemu yera kuko kera hoho ibi vya mpemu abantu bako bagiye kwa kamenyi n'abami n'umuperezida n'umushikiranganje n'abashinga amateka ntibashobora kubaho badasiguje ivyabo ku Mana niho vyagenda neza n'igihugu cagubwa neza rero ngaho turabona ngene gusiguza navyo ari karisho ivyerekana ivyawe ivyakubayeko ico uzoba mu vy'ubuzima dusanga rero tubisanga mu itanguriro 18 ku murongo wa 31 ingene gusiguza Imana kwabayeho Aburahamu yagomba gusiguza aha muri itanguriro 18 ku murongo wa 31 yarabwiye Imana ati Imana enda guhanga yongera umbarire mbega hoboneka abantu bangana uku niho bihanganira ikintu cyagiye Sodomu na Gomora byagomba guturirwa aza gusiguza Imana kugira ngo Imana yihanganire ico gisagara n'abakirimwo kuko Imana atawe kumbwira igitigiri kiri hejuru mu nyuma aravuga ati reka sinongere siguze mbega 50 bobo Imana yavuga ati nabo gende baronde ariko ntibabonetsemo gusiguza Imana rero ni karisho ni mpemu yera niwe ashobora ivyo dusomye no muri Kuvayo 33 ku murongo w'indwi aravuga ngo ehera ingene mpanga Imana siguza Imana aha ari hahandi gusiguza Imana ubugiye kumukozi w'Imana ukavuga ati je waringoye none rero senga Imana yawe Imana igira ikikwereka Imana igira ikivuga nico twita karisho ntuzosubire rero kwibaza ngo karisho mbega n'ibisigo mbega ni by'abafimasono ya karisho iri muri Amose ndwi karisho iri muri Kuvayo 33 ku murongo w'indwi no gusiguza Imana hariya na Samweli 10 ku murongo wa 12 ngo nuko bongera gusiguza Uhoraho bati mbega icyo muntu yoba ataraza canke yaje baza gusiguza Imana Imana yarishuye irishura Samweli abantu bagenda batsinduka bagiye gusiguza hari ijambo rikomeye cyane rya karisho mwiyerekwa yamwimuyera murazi yuko Gihazi yarwaye imirembe mu buryo yayirwayemwo Elisa yari muhira hanyuma hazura bari basaba yuko yo musengera agakira arakira Gihazi abibonye yuko ataca mwakiririye agenda arirukanga mu kilometero birenga 5 kuza kugaruza ivyo Elisa alliance Mpemu w'Imana yereka Elisa ivyo Gihazi anyatse uwo muntu Gihazi aragaruka abona yuko arakemera nkangaho aramubaza ati mbega Gihazi uvuye naranyene nariko nigendagendera none ko Mpemu w'Imana yandangiye cyagihe wa muntu yururuka umutima wanje wari kumwe nawe nukuvuga ko karisho hari karisho yo wishurirwa ivyo umuntu yabaye mu yakoze hari karisho yo gusiguza
ibyawe uko bizogenda. Nico rero nagomba gusigurira abantu, karisho ni mpemu yera. Karisho ifite ibikorwa bibiri, ni kwerekwa, ni ugusigurwa. Nico gituma ubona abantu bo muri iki gihe bibagora bakiruka ku bapfumu. Karisho yaratanzwe mu Bisirayeli, yatanzwe kuri Amosi umuherezi, yatanzwe no kuri twebwe. Karisho turayifise n'intemu yera. Mpemu yera niwaza turamufise, uzoroye ibyawe, wongere uri kure, utume umutwaro wawe dusiguze. Imana yacu izovugana natubwire. Imana ibahezagire. Amen.